yo gushika kuri ya mbona kazoza y'u Burundi nk'igihugu cifashe muri 2040 kandi giteye imbere muri 2060, leta y'u Burundi yifuza kugwiza uburyo buva mu gisata c'ubutare na kariyeri kugira ngo buteze imbere ubutunzi bw'igihugu. U Burundi burafise ubutare butari buke mu karere ka Murehe, mu gihe bwocukugwa neza bwogira ico bufashije mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu. Kugira ngo ubwo butare bwa casterite, colombo tantalite nubwo bucuditse bucukugwe neza, leta y'u Burundi yifuza gukorana n'ishirahamwe Sotrevo Mining Company Limited muri ico gikorwa. Kwigenekezo rya 19 Gitugutu mwaka wa 2024, iryo shirahamwe ryaranditse ikete rimenyesha ko ryifuza gucukura ubwo butare. Mu kubimenyesha, iryo shirahamwe ryarerekanye ivyigwa vyakozwe bigaragaza ko ubwo butare bura muri ako karere ushobora kuba bungana n'amatoni ashika ku miliyoni 12 n'ibihumbi amajana ndwi. Amasezerano yo gucukura ubwo butare azomara imyaka 15 igabuye mu bice bitatu by'imyaka 5. Ku vyerekeye uburyo buzokora muri uwo mugambi, azobangana ni miliyaridi 45 miliyoni amajana 880 ibihumbi amajana 981 n'amajana 561. Leta y'u Burundi ishira mu minwe iryo shirahamwe ricukura ubutare agataka kugira ngo ricukure ubwo butare muri ico kiringo gitekanijwe, hamwe n'ibiharuro vyose bimaze kwegeranywa mu vyigwa vyakozwe bijanye n'ubwo butare. Kugira ngo uwo mugambi ushobore kubandanya, ari amafaranga iryo shirahamwe rizoza rirashira ku ruhande mu ntumbero yo kubungabunga inyubakwa igihe amasezerano azoba yaheze. Iruhande y'ayo mafaranga yo ku ruhande, iryo shirahamwe rizotegerezwa kuza rirasanura inyubakwa n'ibikoresho. Igaburwa ry'umwimbu rizofatira ku vyagurishijwe ku rugero rukurikira. Leta y'u Burundi izotwara ibice 20% vy'ivyagurishijwe. Iryo shirahamwe Sotrevo naryo ritware ibice 80% havuyemo y'amafaranga yo gushira ku ruhande azoba agenewe kubungabunga inyubakwa n'ibikoresho inyuma y'ayo masezerano.